Mbeba shuni Costatich canke ninde MC White ariya anye ku nambo zitandukanye dore yaresagije abantu icyo bafise abafana baduza hejuru ari anye ucinjira wibaza ati eske ndiko ndarota canke kuko neza na neza wabona ko ari Costatich yazotse. Igozen TV. Yes bakunzi ba Igozen TV, much respect to you kuri wiwi udukurikirana gatano kuri kagenzi kako nanye nk'umusatirizi nanje nk'umusatirizi ndakubwira ati ndagukunda cyane ndanakubaha kuko kumbure ni gutuma mvyibuha ukumurikirana kwawe ni utuma mvyibuha. Ndagarutse rero kandi ndakubwira ati wewe warumaze igihe utubaza ati mbega ko tutabona ibiganiro kuri page ya Facebook ya Igozen TV. Abasuma n'abantu babi nuko bamaze kutwiba aga page yacu ya Facebook ya Igozen TV. CEO nawe kumbure ntaba yoroshe acagerageza uburyo kumbure akora iyindi page ya Facebook, page kumbure bamwe bigira ngo nabahaka batazosubira guhakinga canke kuyitwiba. Iyindi page kuyindi ncuro ikiza ku izina rya Igozen Follow, aho ubu mugiye murakurikirana ibiganiro uko bizopostingwa kuri account yacu ya YouTube, muzoca mubikurikirana kuri page ya Facebook, page yaje ku izina rya Igozen Follow. Tugenda rero tugesho kuri YouTube, hariya anye kuri Igozen Follow kuri Facebook, naho nyene twirira show. Ikingarukanye no munsi rero ngira ndagutera inkuru y'amateka yabereye mu gisagara ca Ruyigi mu kibanza ciza ca Village Market. Ikirori concert show yari yateguwe na Cooperative Lumière, Cooperative aho isanzwe ari Cooperative kumbure ihurikiyemwo abajene batandukanye ndetse abajene banaciye ubwenge banakerebutse cyane, aho abajene buzuyemwo urukundo ntangere. Angarutse gato kuri Cooperative Lumière, akaba ari Cooperative kumburi wowe ushaka abadofe canke abadofine. Hariya anya bafise abadofe beza, imisore miremire, imisore inasa, imisore ndetse inakerebutse uyisanga muri Cooperative Lumière. Bakaba ari abadofe beza cyane. Abadofine hariya anye ubasangayo abadofine beza cyane bakerebutse ndetse abadofine bakaranga. Iyo koperative kandi ikaba ari koperative yaho ari koperative igenda itegura ama evenement agiye atandukanye ndetse ama evenement akunda kubera mu gisagara ca Ruyigi. Ku munsi wa Mungu rero itariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka nyene w'ibihumbi 2023 mu kibanza ciza ca Village Market, kabare kizewe, akabare kameze neza cyane ndetse kari no mu kibanza ciza cyane, niho hagiye kubira igiteramo cyanditse amateka dasanzwe. Ndanakwibutsa ko kuri iyo genekerezo nyene rya 20 uku kwezi nyene k'umunani umwaka nyene wa 2023 ko hari habereye ikindi kirori aho nyene mu gisagara ca Ruyigi, aho ico kirori cyari cyateramishijwe n'umustar akomeye cyane ariwe El Pistora aka El Pro kuva mu gisagara ca Bujumbura. Ariko rero igitangaje nuko ico giteramo ca El Pro kitakiriwe neza nkuko benshi bari bavyiteze, aho ndetse byanateye amakenga abantu batari bake. Bica biza kugaragara ko igiteramo cyakorewe muri Village Market arico giteramo citabwe n'abantu benshi gusumba igiteramo ca El Pro cyabereye muri ico gisagara nyene ca Ruyigi. Andana kwibutsa ko hari hatumiwe abaririmbyi batandukanye kuva mu gisagara ca Gitega, harimo Santiano de Lapa, RC Kibamba aka Kinoma, Chebe Romantique nawe nyene akaba yarahibereye. Abadanseur nabo bakaba bari The Black Swagger kuva nyene mu gisagara ca Ruyigi, African Talent kuva nyene mu gisagara ca Ruyigi, hamwe na crew akiwacu MC White. MC White we ivyiwe ntanza kubigaruka ko mu kanya. DJ Liza akaba ari umwe yaturyohereje umunsi. Much respect to you DJ Liza, kuko nasanzwe uri umwana afise ingabira nidasanzwe kuvuza yo kuvangavanga imiziki irenze igihumbi mu munota umwe. Amateka na yawe bro.
isaha 11 rero niho road show yagiye gutangura kuko mu gisagara nyene ca Ruyigi hari haramutse haba match bikaba arivyo vyatumye road show iba mu masaha nkayo ya 17h. MC White rero akaba ari umwe mu bazungurutse ico gisagara ca Ruyigi kumbure agenda arababwira abene gihugu mu gisagara ca Ruyigi amateka aza gukorerwa mu kibanza ciza ca Village Market. Kuri kuriru MC White yakuma azunguruka ababwira amateka aza kwandikwa muri Village Market mu gisagara ca Ruyigi. Ava mu Gasanda yerekeza yanye mbe bahita ngwiki yerekeza mu isanzu ndako kwisanzu ava kwisanzu aje hari yanye umuntu wo muri gaca habona mazi biza kurangira road show ayimaze neza ayikoze neza ava muri road show azanye abantu barenga igihombi. Kuri kuriru umugwi wa mbere Black Swagger winjiye kuri stage nka mubibona ko ababana nabo bataba boroshe ntimumbazi ngo ababana bava mu gisagara nyene ca Ruyigi rabo two tunusha la abo nabana bo mu gisagara nyene ca Ruyigi aho kabisa banditse amateka adasanzwe mu gisagara ca Ruyigi kuri uwo munsi nyene w'ikirori. Ngaruka kandi shimira vyimva mutima cooperative Remière aho banategura reka mvuge ko banategura baracari Black Swagger murabibona utwo tuntu abana abana nyene mu gisagara ca Ruyigi abanabuni African talent murabona ko dore abana bonyene nabana bo mu gisagara nyene ciza ca Ruyigi. Ndanakwibutsa ko iki ari ikibanza nyene ca Village Market akabare no kubwira ko arakabare kanagutse cyane ndetse kanafise piscine nziza cyane akabare no kuvuga ko mu gisagara ca Ruyigi reka mvuge ko gatori nimero African talent rero aya amateka arandikwa abari bafise amakaramu amateka barayandika yanye narabona ukuntu bamwe bagenda barandika amateka y'umugwi umwe ugenda urarengana. Ndanakwibutsa ko yari na competition aho iyi migwi itatu yari kirahangana. African talent baracara irabire nawe gisagara ca Ruyigi rero hambavu yuko baheruka kwironkera ugira gatatu umuhiganwa rya Primusic aho umusori ava mu gisagara ca Ruyigi yatahukanye akayabu k'imiliyoni 5. Umwana kiri muto cyane ndanakwibutsa ko ari we mwana kiri muto yari muri rya higanwa rya Primusic 2023 aho yatahanye akayabu k'imiliyoni 5. Iracari African talent. Tugaruka kandi akiwacu rero bazuko abantu bavuye USA bavuye California abantu bavuye yara mu Ruyigi narakunze bivanye n'amateka nahabonye aba baracari akiwacu. Aba bana ndibaza bari muri baba dancer ba Chris Brown canke ba Jason Derulo kuko mbonye ukuntu boroshe laba umunsi muri maze bariko baratamba dori abafana ukuntu nabo byabarenze bararyoherwa cyane ku buryo bw'uko na bafre bayica urutsinga. Hari anje DJ Liza ariko aragenda kubure afundikanye insinga kugira ngo abantu babandanye bajya show. Uri DJ Liza rero ariko aragenda yana bivanye n'abafana ukuntu baryohewe urutsinga ruracika gwa bafre imbere. Iracari akiwacu murabona ko ari abana bakiri bato ndetse bana hari anya mafigo yabo ndirimo ndavuga byinshi nawe cubibona. Team akiwacu baraca kwereka udukoryo twabo mbe bashuni Costatich canke ninde MC White ari anye ku namo zitandukanye dore MC White nawe yabaye umwe yasize izina mu gisagara ca Ruyigi kuva mu gisagara ca Gitega aho kabisa MC White yitwaye neza yari yambariye imiliyoni 5 ndetse zinarenga kuva hasi gushika hejuru yaraberewe umurote wa White t-shirt ya black ikirato cha black
nawe akaba ari White nk'uko izina rye ari MC White, aho kabisa uwo mwana nawe imbere yuko afise ingabirano yo kuba umu MC mwiza, afise n'ingabirano idasanzwe yo gutamba nk'uko muri ko murabibona. Yaresagije abantu ico bafise abafana baduza hejuru, udupira barakura abaterera hejuru. Wewe wakomerekeye muri irya show kumbure kubera umunezero ntangere reka ndakubwira ati pole sana kabisa, kubera ko wari umunezero udasanzwe, aho abahonyorana bari benshi kubera ukuguma batamba, ukuguma baryoherwa bivanye n'ukuntu MC White yaguma bashira muri mood nkuko muri ko murayibona. Ari ucinjira wibaza ati eske ndiko ndarota canke, kuko neza na neza wabona ko ari Costatich yazotse. Umuririmbyi wa mbere rero nuko yinjiye kuri stage Kibamba yinjiye kuri stage nawe nyene yungiriza umuriro, yongereza fire ku yindi. Abantu bariteguye tugeso tutari bwoge sivyo, murashaka kubona vibe bitandukanye niyo twari turimo. Muriteguye tumakiye kibanda sivyo DJ namukera amamaze kuramika ikibakonyeshe ikamaze jana vita bamaze kumakisa bafozi kumave sababire kumachesta bas Ruyigi fresh muraho muraryoherwa abembera noma DJ araryohire abafana. Hari anye tukirindiriye Shibe Romantic, kumburi ntibagiye Santiana de Rapa, kuko na mwenyine umustarekazi yarishikiye muri kijya kibanza ciza ca Ruyigi, yari harindirigwanye igishika kidasanzwe. Hari anye nanje nk'umusatirizi ngenda satira imanje ko yindi, abafana baryohiwe ndabazana nkuko muri ko murabibona aho bariko baratamba batiziganya. Ikirori cyagiye kurangira nabi rero, abenshi tukirindiriye amateka ya Santiana de Rapa, umwanditsi w'uturimbo dutandukanye, harimwo akaririmbo kanyuze imitima y'abantu benshi, akaririmbo kaje ku izina rya Santia, n'utundi turirimbo ndetse na collabo bakoranye na King Prata. Santiana de Rapa rero arindiranywe igishika kidasanzwe. Hariya anye Shibe Romantic akirindirigwanye igishika kidasanzwe, ikirori kirugako. Ariko murabibona kujya niko ikirori cyugawe, aho abajeje umutekano bari bahashitse kugira ngo bugare ikirori ngo amasaha yarenganye. Rero nk'umusatirizi nkaba name ntamenye ati eski cooperative Rimyere boba batasavye uruhusha rukwiye. Ibi bikaba ari bimwe kumbure nanje nagumye nibaza aho ntatoreye aho byarangiye ntatoreye umuco. Ico kirori rero cyagiye kugagwa mu masaha ico kirori rero cyagiye kugagwa kitarangiye, aho abafana benshi bababaye cyane. Ariko kandi mbwira ati abajejwe abasanzwe borganiza amaconcert ibirori ko bogerageza bakaza barakoresha umwanya, kuko nabo abajeje umutekano ari anye babari mu kazi kabo, baba bafise kumburi amasaha ibirori vyogagwa. Rero kumburi bivanye kumburi naho twaba turyohewe cyane turaba ku isaha kugira ngo twubahirize inzego z'umutekano nazo tuzubahirize, kuko bajya nibo batuma kumburi, nibo batuma tworoherwa hakaba umutekano ntangere. Tuze turaraba rero mu gutebunganya igiteramo turaba ku isaha, turyoherwa turaba ku isaha. Aho no kubwira ko byarangiye umuririmbyi umwe gusa ari we Kibamba aka Kinoma, ari we performance gusa kuri stage ya Village Market. Hari anye Shibe Romantic atagiye kuri stage, hari anye Santiana de Rapa atagiye kuri stage. Reka ndakwibutse ndagusezere ariko ntanakwa umusatirizi ngenda niyambarira wa mupira nigurira amadolari 1000. Aho mu bariko barakurikirana ibiganiro ubu ngenda ndapostinga ko ari umupira ugenda ugaruka cyane, kuko urazimbye benshi barambaza ujya mupira urazimbye, akaba ari uwo mupira nahariye umwaka wa 2023. Ya mupira nawo hariye umwaka, nico gituma ugoma ugaruka urazimbye amadolari 1000. Yes, cooperative Rimyere reka ndabashimire, ariko kandi banakubwira ati bye bye vacances, tuze duhurire hehe
wowe ushaka kumenya ikibanza ciza Cooperative Lumiere bagiye kuguteguriramwo show y'akataraboneka ya Bye Bye Vacances, sanga inbox ndakubwira ico kibanza, ndetse ndakubwira ati mbega bazoba bazanye igihangange nde, umustar nde bazozana kumbure muri show bitiriye Bye Bye Vacances. Ndarakwibutsa ko iyi yari Igozan TV, televiziyo online, televiziyo y'abantu, televiziyo y'igikundiro, televiziyo aho igenda igushikana hirya no hino kugira ngo tubandanye kumbure Press 257 Music Industry tuyiduza cyane. Igozan TV.